nanje sinoreka kuvuga ibyiza biranga iyo radiyo yacu. Ibyo imaze gukora ni byinshi tutoro uko tubivuga. radiyo agakiza uwayise umuvugabutumwa atagira imbibe ntiyibeshe by'ukuri. jewe tuvuga siniko ndabitahura, ni gute ivyuma wavyita ngo ni umuvugabutumwa? si umuvugabutumwa gusa, ongera ko atagira imbibe. uzi ibikorwa ikora ko birengeye iby'umuvugabutumwa. umve nawe, iragenda ikavuga ubutumwa ahantu hose umuntu adashobora gushika. mu mabiro atandukanye uyisangayo, mu isoko, mu maresitora, mu mabotiki, mu bitaro, mu mabanki no mu makambi y'abapolisi n'abasirikare. usanga iriko irasamiranirayo no muri ya miryango usanga igoye kwinjiramo, naho usanga yinjiyeyo. igihambaye kandi kinezeje cyane nuko abantu benshi babandanya kwiyegurira Imana bakabatizwa kubera bakurikiranye ibiganiro n'indirimbo bica kuri radiyo yacu. ubu ndabitahuye pe. nimba biruko ikwiye gushigikirwa cyane. ongera kuti cyane rwose nyene, kuko kuyishigikira ni kuyituma ngo idushikire aho tudashobora gushika, maze tukavuga ubutumwa bwiza twicariye muhira. jewe ibyo nabitanguye kera. narafashe ingingo yo kwamashigikira radiyo agakiza buri sabato ya kane ya buri kwezi. ariko rero nk'uko tubisanga mu kirangaminsi ca muri uyu mwaka w'2024, igenekerezo rya 9 ukwezi kwa gatatu ni umunsi udasanzwe wahariwe gushigikira radiyo agakiza no mu mashengero y'abadivantisite w'umunsi w'indwi. je numvise umwizera wese ata n'umwe avuyemwo asabwa niburi kuzotegura amafaranga 1,000 n'ayarenga ngo aterere ivugabutumwa biciye kuri radiyo yacu. 1,000 gusa? oya, sivuze 1,000 gusa, ahubwo ngo umuntu wa nyuma wa mikoro make niwe asabwa 1,000. abafise amikoro basabwa gutanga nesumba ngaho umwe wese uko Imana yamuhezagiye. emwe urakoze kumbwira iby'iryo genekerezo kuko naryo narinzi. none rero mpereye ubunyene ngira ndagitegurire kugira ngo niburi nzobe mfise amafaranga 5,000 yo gushigikiza radiyo yacu, radiyo agakiza. twese hamwe iri genekerezo rya 9 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka w'2024 nimuze tuwitegurire dusidukane niyonka kugira ngo dushigikirire ivugabutumwa biciye kuri radiyo agakiza. nshuti bagenzi, kubwo kwishimi ibiganiro vya radiyo agakiza, nagira mbasabe tuje hamwe tuyishigikire, uko hajya mu gutanga ubutumwa ntabwo vyoroha. mu ntumbero yo gukomeza igikorwa no kwagura uturere radiyo yacu ikoreramwo kugira ngo tuvuge ubutumwa hose, ubuyobozi bwa radiyo agakiza bwifatikanije na Union y'Uburundi, misiyoni zose n'intara mvugabutumwa zose zigize Union y'Uburundi burabamenyesha ko kw'isabato y'igenekerezo rya 9 ukwezi kwa gatatu ari umunsi udasanzwe wahariwe gushigikira radiyo yacu. kuri uwo munsi bisabwe ko atayindi nteguro yotegekanywa ku mashengero yanyu kiretse gushigikira radiyo agakiza. bantu mwese mukunda radiyo agakiza, bizera mwese mu mashengero yose agize intara mvugabutumwa zose, musabwe kwitegurira uwo munsi kuko azoba ari umunsi udasanzwe. amafaranga 1,000 n'ayarenga niyo ntererano isabwa ku mwizera wese atanumwe yikumiriye mu gikorwa cy'ivugabutumwa. bayobozi ba za misiyoni, abajeje itumatumanako muri misiyoni, bayobozi b'intara mvugabutumwa zose, barongozi b'amashengero yose, namwe abajejwe igisata cy'itumatumanako mu mashengero, musabwe gufasha guhimiriza kugira kuri uwo munsi abizera bose bazobe babyiteguriye. gushigikira radiyo agakiza ni ukuvuga ubutumwa wiyicariye muhira. wamuvugabutumwa weyo yacu wageze mu gihugu cyacu. radiyo agakiza, umuvugabutumwa atagira imbibe. ni radiyo yanje, radiyo yawe, radiyo yacu twese. Mungu bucuti aho bwari bwabuze